umunsi itariki 10 kwezi kwa 10 umwaka wa 2025 riramutse ritanga iganiro ku bamesha makuru n'abanditsi twagomba tubamenyesha yuko mu ishamba rishoto tubabaje cyane kandi dutewe umutima uhagaze nihohoterwa yakemwa muntu gufata mu nyamaswa gupfungwa bidakwije amategeko ukwicwa ndetse bikokorwa abarundi bene wacu bari gukora mu bihugu vya Zambia, Tanzania na Malawi. Kandi ishami rishoto rirashinga cyane kandi ateye umutima uhagaze ni ihohoterwa rikorekorwa kuboreza gufa gufatwa gukorerwa ibya furambi gufungirwa mu mazu bakoreramwo abigeme bene wacu n'abafasoni b'abarundi kazi bari gukora mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite. Mwishame rishoto rimaze imisi rikorera kurikirana amabi yo kuboreza gufa kunyagatakazi na muntu ukwicwa ugufungirwa ubusa kw'abarundi bari hirya no hino mu bihugu bagiye kuronda mu buzi. Bigomba mu cegeranyo cya rishoto tugomba tukubereke ibihugu bimwe bimwe twashe gukoreramwo kuva mu kwezi kwa mbere gushika itariki kwezi kwa mbere mwaka wa 2025 gushika itariki 10 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2025 ukuntu ibihugu bagiye barabona bakorerwa mabi atandukanye tugomba tudandagure. Mu cegeranyo cya rishoto kitwereka gutya nukuvuga yuko amabi aturagishinga kandi twiyamirije akorerwa abarundi bari mu bihugu nadondaguye Malawi, Tanzania, Zambia, Oman na Arabia Saudite bafatwa mu nyamaswa barahohoterwa bamwe barapfunzwe bafungirwa ubusa n'uba mu mafungwa abandi barezwe gufa baracugwa ufunda buhoro bagahamurwa n'umutima. Mu cegeranyo cya rishoto mu gihugu ca Malawi ku bakozi abarundi bariyo cyane muri camp de réfugiés bita Zarenka turafise abarundi bahohotewe bashika babiri barishwe bane nabo barapfunzwe abo bishwe baramutari aba nabo bapfunzwe barabacuruza mu butike. Mwishamba rishoto kandi twaba tubamenyeshe mu gihugu ca Zambia mu cegeranyo cya rishoto ni kuvuga yuko abarundi 13 barishwe abarundi 169 barapfunzwe bidahuye bitagira amategeko cyo twita arrestation arbitraire. Mu 19 barahohotewe baraborejwe gufa. Abakora ivyo vyaha abakorera abarundi ni inzego z'umutekano n'ugwaruka n'inzego z'iperereza z'igihugu ca Zambia. Muri Oman no mu bihugu vya Arabia Saudite abarundi kazi bariko barahohoterwa cyane bacugwa bufuni na buhoro. Aho mu cegeranyo cya rishoto abafasoni b'abarundi kazi 121 barakorewe ukubakugwa hohoterwa mu mazu bakorewamo bongera barakorerwa ibya furambi. Mu cegeranyo cya rishoto ngire batwereka yuko abarundi kazi mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite 97 barafungiye mu mazu bidashiye amategeko mu mazu basanze bakoreramwo mu busho utazwi butemewe n'amategeko no kuvuga bafungirwa mu vyumba mu buzi bwa sugumwe mu mazu asanzwe mu mpango bakoreramwo n'abakoresha. Abarundi kazi 12 abafaso n'abarundi kazi bacu 12 mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite barishwe kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 10. Ababikora ivyo abakorera aho mabi abarundi kazi bacu mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite n'abakoresha babo. Tanzania mu vyegeranyo cya rishoto kitwereka yuko abarundi 208
barahagaitswe bidaciye amategeko, bariko baratahuka mbere barakwa n'ivyabo bari bagarukanye bavuye gukorera udufaranga. Abarundi 9 mu gihugu ca Tanzania barahohotewe, barabarijwe kuvuga ko baremwe gufa. Mu gihugu ca Tanzania nyene abarundi 42 barafashwe mu nyamaswa ku mupaka Burundi na Tanzania bihana urubibe. Ababikora abo mabi aho nyangata akazi na muntu abikora babikora abarundi kazi ni inzego z'umutekano ni inzego zijejwe iperereza muri Tanzania. Muri ntumbero rero Arishoto ntitahura neza ukuntu abarundi bari gukora muri bihugu twadondaguye bari kwafatwa bufuri na buhoro bahohoterwa biyicwa bapfunga ubusa mu gihe abene igihugu bavyo bihugu twavuze babaye mu Burundi mu mahoro ntangere atankomanzi. Ica kabiri kandi Arishoto turiyamirije cane kandi twateye ivyatsi iyo ntumbero mbi igayitse yo kunyagata akazi na muntu gupfungira ubusa abarundi batandukanye bakabamenase muri ivyo bihugu. Kandi Arishoto irabaje cane kandi iratangaje cane n'agacerere no kwihorera no kuba sindabibazwa vy'abambasaderi b'abarundi barungiswe muri ivyo bihugu n'u Burundi guhagarara igihugu cy'u Burundi mu gihe batariko barahagararira agateka kebe ka bene Burundi bariko baricwa bacugwa bufuni na buhoro. Tuboneye gusaba rero inzego z'igihugu ca Zambia, Tanzania, Omani, Malawi, Arabia Saudite gufata mu minwe ibi bintu bihonya agatakazi na muntu irihoterwa ryakimwa muntu rikorerwa abarundi bekorayo babacuruza n'abakora imyuga itandukanye ndetse n'impunzi ziriyo kugira bihagarare vuba na bwango mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu akinga agatakazi na muntu cyane cyane déclaration twita mu rurimi rw'Ifaransa Déclaration universelle des droits de l'homme et des Nations Unies, kuko irategeka kuko abantu b'ibihugu byose mu byo uko amategeko akora hateza kwisungwa ibahirizwa ry'agatakazi na muntu n'uburenganzira n'ubwigenge. Arishoto kandi iboneye gusaba leta y'u Burundi gukwirikirana cyane kandi ishiremo inguvu amasezerano igiranira n'abapartenere n'abafashanya mu guhanahana abakozi baja hanze ko ashirwa mu ngiro uko babisezeranye. Kandi mu gihe tubona yuko abarundi bagenda aha ibi mu bihugu amasezerano yabaye baguma bahohoterwa bafata mu nyamaswa, tugasaba leta y'u Burundi kuvugana n'ibihugu vyapfunza bene igihugu b'u Burundi kugira abarundi bafungiwe hari ahantu bari kugwe. Tugasaba kandi leta y'u Burundi gukwirikirana abisha abarundi bene wacu bahanwe amategeko kandi imiryango yabo ishobore kuronka indishyi y'akababaro n'ibiziga by'ababo. Turasabye leta y'u Burundi kuva mu gacerere igahaguruka igakora n'inzego mpuzamakungu amashami mpuzamakungu aje agateka akazi na muntu kugira ngo abarundi banyazwe ibyabo mu twadondaguye babisubizwe kugira ngo nabo uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Mu kurangiza Arishoto irasavye amashirahamwe adahanyizwa inyungu za politiki cyane cyane handi agatakazi na muntu akorera mu Burundi yo mu karere mpuzamakungu ko hoba urunani kugira tugire icyo twokwita kampanye iri hamwe kugira tugwane izo bintu biriko birakorerwa abarundi batandukanye mu bihugu bitandukanye bishoboye guhagarara kuko arama badasanzwe akorerwa kiremwa muntu. Arishoto rero igiriye ko kandi imenyesha leta y'u Burundi yuko ibiriko birakorerwa abarundi hanze abambasadere baruse mu byo bihugu bakihorera hari amasezerano adasanzwe yasinywe n'ibihugu bitandukanye. Dusaba yuko ubushikiranganje bujejwe imigenderanire
mu gihe bubonye hari ahantu bwasinye amasezerano ibihugu bikarenga abarundi bakorwa mabi amasezerano yofatwa burundu kuko nacyo kwarafashe Burundi n'abarundi atari ukubarenganya. Dusabye rero kandi ko mu gihe bigaragaye yuko hariho igihugu cyahotera abarundi ho haba umwihwezo wihuta no kwicarana kw'ivyo bihugu kugira ngo mu gihe abantu babo bari mu gihugu batekanye nabo bashiraho methodology yuko nabo abarundi bacu bari hanze abubahiriza nkuko natwe bacu bubahirijwe kuko atamwana n'ikinono. Tuteza gukoresha mechanisme ni ukuvuga cyo tugiye gukora rero cihutirwa ubunyene ona ikiga dusohoye tugomba twandika cyo twita lettre de transmission twaje tukirungikira ubwa mbere abambasaderi bose b'ivyo bihugu bari accredité aha mu Burundi kugira tubandike tubasabe yuko ibintu ayamabi ariko akorwa abarundi aramabahora abanyagatakazi na muntu nkari cyo tunja mihanda gatakazi na muntu lisavye kivyo bintu byohagarikwa twakarore yuko n'abantu babo bari mu Burundi nabo nyene bahekurika rukabo nta numwe kwaraturatuuzwa nta numwe kwarahotegwa nemwe kwafunga kubusa namwe kwari yicwa nkuko abandi abantu bacu bari bameze. Kandi iki naco tumaje tukirungikira mu gwandiko gwanditse umushikanganje mu vyajejwe harimo imigenderanire y'ubunda makungu twongere tukirungikira amashirahamwe mpuzamakungu anagatakaza mu turaza kirungikira abaje gatakaza na muntu muri yo Commission des Nations Unies de droit muri coordination des Nations Unies de droit au Burundi ndetse na Nyopen kandi iki naco namana benshi uko tukirungikira la Commission de l'Union Africaine des droits de l'homme et du peuple kugira ngo tugikorereko twavuze ko dumurisa amashyirahamwe makungu tugira unani tugiye kugipreda kugihagurukira tukivuge kugira ngo habe mechanisme regional international zifata ingingo ibihugu bihagarare. Kubera mwahisemo ibyo bihugu byonyene tuma twazemo ibihugu kugira niyo maraporo dushitseko nivyo bihugu twarosemwe amaka ari reye ubundi kandi tubona ari ibintu bidasanzwe abantu ko baricwa bahohoterwa bapfungwa binarenze n'ubundi rero urugamba muri yashatu gogwa nakatakaza mu rubandanye n'ibindi bihugu two twabikorerako kuko ibintu bikozwe bidashizwe habona ntibihagarara umugamaze ushigwa habona umwese arabona ati bwa wundi ivyo nkora ndiko nakurikirana n'amakungu kuko ivyo bihugu bafite ama protocole byasinye ko ikinga gatakaza mu regional na international. Muravuga ivyo bihugu yuko abategetsi bafise mu ruhara ariko bimwe mu bihugu byagiye biravuga yuko abarundi binjira mu buryo budaciye mu mategeko ivyo navyo murabizi muvuga ko ivyo turabizi twavuze yuko mu bafatwa muri rusangi hari abarundi binjira bafise document zibaranga hakaba nabandi binjira bafise ibitabaranga twege ngaho mu gatakazi na mutuvuga ati umuntu wese ntashobora kuba victime ntashobora guhohoterwa bivanye n'ikintu cyaje cyose kuko turavuga ati mu mategeko avuga ati nta decision n'imwe nta ngingo n'imwe ibaho itsigura yuko umuntu ahohoterwa umuntu yicwa oya cyembara yuko ahubwo kwica umuntu cyo kumuhohoterwa mu burizi gufa cyangwa mukamukweza furambi ahubwo nico tuma hariho amasezerano n'imigenderanire n'amategeko mpuzamakungu ahubwo muca mubicisha amategeko mukamusubiza mu gihugu aja avamo kuneza mugatangiye gupfa. Yego